Yambo bakunzi ba BTV Burundi, yambo bakunzi b'ikiganiro Bill Show, ndabonetse nongera ndabaha ikaze muri kino kiganiro nkuko musanzwe mumenyereye. Ni jewe Irakoze Ange Negrita ndi kumwe na Rafael Nyandwi, ariko no munsi Rafael Nyandwi yafatiriwe n'andi mabanga y'akazi. Uno munsi nkaba nashimye yana kutarara ntabahaye ibintu vyiza, ibintu bishasha. Muti ndi hehe? Ndi hano ni muri commune Muha, muri zone ya Kanyosha, neza na neza ahantu bita ngo mu Kajiji niho turi. Nagendeye umwe mu basore bazi kuririmba, umwe mu basore bafise impano. Muraza kumva byinshi cyane, haba mu buzima busanzwe, haba mu mwuga arimwo kuririmba indirimbo zo guhimbaza Imana. Ni ibintu byinshi tuza kuganira, tuza kumara umwanya munini turiko turaganira kugira ngo nawe ufashwe cyangwa nawe wari ufise impano mugabo ugatinya kuyerekana. Uraza kuronka courage. Ndakwifurije kudahengeshanya gukurikirana imbonesha kure BTV Burundi, na cyane cyane ikiganiro Bill Show, kuko uraza kuba umuhombe niho utaza kuraba kino kiganiro cyangwa mugenzi wawe ubwiye ngo utaje kuraba, umuhamagara uri ku ruhande rwawe uti byashoshe. Mukanya sanse ndaza kwakira uno mutumire wanje uno munsi, aho namusanze hano muri zone ya Kanyosha. Yes, mushitsi wanje cyangwa umutumire wanje rero turi kumwe, turicaranye aha turadondega. Reka mbanze ndamuramutse nongera ndamuha ikaze mu kiganiro Bill Show. Ndabaramukije cyane. Meze neza? Meze neza. Hano muri zone ya Kanyosha hano twicaye ni sawa? Yego cyane, namwe murabibona ko bimeze neza. Akavura kabemereye gute? Akavura kaguye ariko kagera igihe nyine karahera, ariko murabona ko ubu akazuba nako kari ku rugero rwiza cyane. Imana iracabarinze ntimuratwako? No kuri n'ubuntu bw'Imana twagiriwe hano mu Kanyosha tumeze neza, ntituri ari twagwa. Gira ko rero uramutse abakunzi b'ikiganiro Bill Show unongera nabidondora. Yego cyane, abakunzi mwese muri ko muradukurikirana turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Muri kumwe no muririmbyi, akaba no muririmbyi Meromane, umuririmbyi wa gospel, niwe muri kumwe muri kino kiganiro. Kaze, turabahaye ikaze. Ego ni umuririmbyi asanzwe aririmba indirimbo zo guhimbaza Imana. Reka tubanze tumena amate gatoya, tubanze dukurikirana hajya akaririmbo kawe ukunda cyane. Ego cyane. Nakahe? Ni indirimbo yitwa Yesu yangize mushi. Yesu yangize mushi. Tubanze tumena amate tuyikurikirana, hanyuma tuza tubandanye cyangwa dutangure n'ibibazo byacu byo no munsi. Yesu arandongora
murahejeje Yesu wangize musha kwari kugira ngo tubanze tubahi imponjo ya kino kiganiro cacu cuna munsi kugira ngo tubanze tuje mu mwuka gatoya. Watubwiye usanzwe yimba indirimbo mpimbaza Imana, tubwire ubuzima bwawe utaratangura guhimbaza Imana, utarakira umwami Yesu nk'umukiza, byari bimeze gute ubuzima bwawe bwa kera? Murakoze cyane. Jewe rero sinovuga ngo ntarakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwanje, byo ngo urukundo bisigura kubera yuko jewe kuva nkiri mutoya cyane, kuva nkivuka navutse nisanga ababyeyi banje bakijijwe, ubwo nanje mbandanizamo gushika none munsi. Ariko ivyo ntibisigura yuko mba narakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwanje. Aho novuga ko nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwanje hari muri 2017. Urumva iyo myaka yose kuva nkivuka gushika ico gihe cyose nari ntaramenya Yesu, ariko mbandanya ngenda gusenga bya binde nyine kujya nyine twese tubigenza byo mugikizwa aruko ndirimba muri kohare groupe atandukanye y'abana nkore tundi tunye dutandukanye muri eglise, ariko nari ntarakira neza na neza Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwanje. Rero 2017 niho naje kugira umuhamagaro w'Imana, numva hariho changement ibaye, aho niho novuga ko nakijijwe neza bishitse. Igihe mu mwaka wa 2017 byagenze gute kugira ngo mve neza yuko hari ikintu gihaze, hari ikintu utari bwaronke uvuga ati jewe nivyo nakuriye mu muryango w'abantu basenga bavuga Yesu, bavuga Imana, bizera Yesu, mugabo ubu ndumva neza yuko harahandi hantu haragera? Byagenze gute muri ico gihe kugira ngo mve ko mwakira ukundi gushasha? Sinovuga ngo noba narabanje guca mu bintu bigoye cyane ngo nabanje kuja mu byaha n'ibindi. Oya, urumva ko nakubwiye ko nakuriye mu muryango wa Kristo, ababyeyi bacu basenga Imana, donc famille yose turabamye basenga Imana, twubaha Imana. Ariko 2017 naje kugira umuhamagaro w'Imana, numva irindi jwi mu mutima wanje, ariko nkomeza kwibaza iryo jwi ryari ryo, nkumva nyine ibintu bincanze kubera ni ibintu ntari menyereye mu buzima. Niho rero umunsi umwe Imana yangenderera, igihe kimwe ndagwara nyine cyane birakomera, gushika naho banjana kwa muganga barambuza ingwara zose zibaho biranka. Noneho igihe kimwe abakozi b'Imana, ico gihe nari nkiri kwa muganga, abakozi b'Imana, Imana irabayobora baraza mu rugo iwacu, ntabwo nari mbazi, nabo ntibari bazi mu rugo iwacu. Bahashitse baravuga ati ko biri kose hano hari kibazo, bavuga ati tugomba kuhasengera. Nibwo mama wacu kubera umuntu nyine asanzwe yubaha Imana arabaha ikaze, noneho batanguye gusenga nibwo Imana yabahishurira ikibazo canje, kandi ntabwo nari ngaho, nari ngwaye ndi mu bitaro. Noneho batangura barasenga baza kubona gutora ikibazo canje. Niho rero Imana yabahishuriye babwiye ati uriya muntu nimukureyo mumuzane hano tumusengere. Noneho baranzana mu masengesho, baransengera ako kanya numva hari ikintu gihindutse muri jewe, za ngwara zose ziba zirahetse. Noneho cyambandaniza aho ngaho, bandanya kuba nyine njya mu bintu nyine by'amasengesho gutyo, birabandanya. Niho rero Imana yagiye impishurira, igende mbwira ibi na biriya, irambwira ati biriya byose byabaye ku mugambi wanje, nije ariko ndaguhamagara kugira ngo unkorere. Imana irambwira ati hari ikintu nagushizemo, hari ngabe nagushizemo, ubwo rero igihe kirageze kugira ngo unkorere. Naho rero byahereye, cyambandanya nyine nkurikirana nyine inzira y'Imana. Bya bindi byose narindi mwugumba ndabihagaritse, ntangura gutahura neza Imana icyaricyo, ntangura kwiga gusoma ijambo ry'Imana. Iyo myaka yindi yose nubwo nari mbayeho ndi mwishengero, ntabwo numva ko gusoma ari ibintu nyine bisanzwe, ariko kuva icyo gihe none natanguye kumva agaciro ko gusoma no gutahura ijambo ry'Imana. Imana rero ikagenda inyigisha gutyo igenda ntahuza ibyo ntarinzi. Ego, urahejeje kutubwira icyatumye uvuga ati reka nakira umwami Yesu nk'umwami n'umukiza mu buzima bwanje, kubera yuko ego navukiye muri famille y'abantu bakijijwe bavuga Imana, ariko arahandi hantu ntaragera. Ni muzi y'Imana yaciyemo kugira ngo agware, nimba bitari banga ingwara warugwaye yari imeze gute, yari ingwara nyabaki? Kabisa numva biragoye kuvuga ngo yari ingwara iyi ni kubera navuze nari nagiye kwa muganga
baramvuza biranka, baragerageza kurondera indwara zose biranka, ariko gusa ukuntu narafatwa nkumva inguvu ziraheze umubiri wose, nyine nkaremba nyine cyane gose, bagerageza kurondera indwara bakazibura, izo bagerageza kubona swate ni malaria, swate ni amibe tu ivyo urumva watewe ya ni ico gihe bagusengeye igihe kingana gute? Ukuma wumva uyu umuntu ariko arasengerwa hari abafata ukwezi, umwaka, bimeze gute ico gihe wariga vyari bimeze gute? Ico gihe siniga, ahubwo nari mfise ibindi bintu nyine nkora nk'akazi nyine ka misi yose kambeshaho. Hama abakozi b'Imana ntabwo bansengeye igihe kinini, bansengeye ndibuka umunsi wa mbere baransengeye, noneho uwundi munsi w'amasengesho ndasubirayo barasubira bansengera kandi ubwo ikibazo novuga ko yabaye nk'imisi 3 ikibazo kiba kiraheze, ariko Imana yaciye mbwira ngo nkomerezaho mbandanye nyene amasengesho, ubwo rero naciye mbandanya nyene nja gusenga nk'abandi, umunsi wo gusenga ugeze ngafata umunsi nkaja gusenga. Nuko yavukiye mu muryango w'abantu bakijijwe, bega iyo abantu bavukiye mu muryango bakijijwe kenshi hari guca usanga umuntu yabaye obligé kuja muri chorale nataba bishaka, mugabo akavuga ati ibi bintu reka ndabijemwo, reka nje kuririmba. Bega wiho byagenze gute? Nyanyagira bavukiye mu muryango w'abantu bakijijwe, hari abavayo bavuga ubutumwa, hari abava muri iyo muryango bakaririmba, hari abavuza ibitari, hari abavuza amapiano, we byagenze gute? Jewe rero navuga ni histoire ndende, kubera jewe bwa mbere bwoko nari umuntu nkunda cyane abaririmbyi, nabikunda cyane byaranjyohera cyane nkiri umwana mutoya, ntaraje no muri kohare cyangwa muri gemigwi mito y'abana, narakunda gucapa. Imisi yose yo tugiye gusenga naba mfise carnet cyangwa nkaba mfise ikindi kintu runaka nshobora gucapako. Rero habaririmbyi igihe baba bariko bararirimba, je nafata stilo cyangwa crayon nkacapa umuririmbyi wese waba ariko aravuza gitari, wari kuvuza piano, wari kararirimba. Noneho imbere yuko kirite irangira, ndavuga ngo bya bintu nacafye nacangena nkabimanika imbere kuri eglise, noneho bakaza gusohoka basanga nabyo afishije ajya kuri nkandika uyu ni naka yarivugije gitari barimba indirimbo yo. Ivyo bintu nabikunda cyane mu buzima. Nyuma yaho nagiye kumva ko kuba muri chorale nanje byonjohera, nibwo rero nanje nagiye muri chorale zimwe ntonto z'abana, zimwe bita bamwe Sunday school, ndajamwo, ubwo ndakomezanya n'abandi, ariko sinarinzi yuko nshobora kuba nomenya kuririmba. Gusa icyo nzi cyo kandi nemera nuko narinzi neza ko ikintu cyo kwandika indirimbo nibaza ko byari umugabane, yari impano yanje. Maze kuba muri Sunday school rero nkuko bamwe mu vyita, ndimuka ndaja mu migwi mikuru, aho niho nabandanije rero kuririmba, mbandanya kuvyiga nubwo byangora cyane mu bintu by'amajwi, ndavyiga amajwi ndayiga ndayamenya, ariko entre-temps ndi muri uwo mugwi mukuru nyene ntabwo nakora ibyo kuririmba gusa. Harageze igihe byo mwishengero nyene muri kohare bakampa izindi service nshobora gufasha abandi. Nko muri kohare namaze ikiringo c'imyaka 7 ndi umunyamabanga wa kohare, nari ndimo navuga secrétaire. Noneho mu nyuma eglise yayo iranyizera nyene kandi impa gisata nyene kandi cyo kuba umunyamabanga w'ishengero. Navyo byo nabikoze, ibyo ni bimwe mu bintu byatuma ntashobora kugaragara cyane ngo je ku ma social media indirimbo no. Maze rero kuja muri ico gisata ca eglise, kumva kuba umunyamabanga w'ishengero ntabwo ari ibintu byoroshe, ufise amabanga menshi ujejwe, ufise ibintu gumukora. No kuvuga muri kohare harageze igihe nta kironka nyene umwanya nyene uhagije wo kuba muri kohare ngo mbe umuririmbyi nk'abandi, ariko iyo hageze sortie cyangwa ama repetition rimwe na rimwe narahaba, canke Imana yangendereye ikampa akaririmbo, indirimbo nayandikaho n'abandi hose, naho n'abandi mu kazi, indirimbo noneho nkayirungika muri kohare, nkayirungika kuri WhatsApp bakayiga, nkandika amajambo bakayiga. Noneho naje muri repetition indirimbo nkayibigisha, nkumva ni ibintu byiza cyane. Nubwo byashika
sindonka akanya kuba muri repetition, indirimbo narayandika nkayirunyika muri kohare, indirimbo bakayiga bakayiririmba, nakumva bayiririmbye nkumva nanje birandyoheye cyane, nkumva birandemesheje. wavuze ngo icyo gihe ngo narabaye umunyamabanga w'ishengero bituma ntariko ntaboneka cyane mu ma social media, bega twavuga yuko ayo mabanga mutakiyajejwe byavuye bigenda gute muri iryo shengero mwari murimo? Ayo mabanga ntitukiyajejwe bivanye nuko eglise nari ndimwo yagize ikibazo, habaye ikintu cy'igihuhusi muri eglise, intama nyinshi zirasanzara, ubwo rero nanje biba ngombwa ko mpindura. Ariko ubu unye nabonye ko ntoca nicara, nashingira ikindi cyiyumviro cyo gucreya umugwi band aho hari muri 2018. Ndakreya band turakora indirimbo, dutangura kuzishira kuri social media, YouTube, Facebook n'ahandi, indirimbo ziramenyekana zirakundwa. Ariko nyuma yaho kubera ikibazo c'imyanya, nakubwiye jewe kenshi n'abandi mu yindi mirimo nyine itandukanye, urabona iyo mugize umugwi birakunda kugorana cyane ikibazo c'imyanya, sinzi ko n'ahandi ariko bigenda, ariko twe byatugora cyane, ni challenge yatugora cyane ikibazo c'imyanya. Wasanga umwe arabonetse no munsi, uwundi abonetse hirya y'ejo, ugasanga abaje no munsi ukabatoza ukabigisha, ejo bakacahaza abandi. Ko usanga rero tuguma turi muri ibyo bintu, ugasanga nturiko turagira ahantu tubasha ngo tugere. Nimaze kubibona gutyo, Imana irasubira yangendera, kandi numva ko icyo gikorwa tudakwiye kugihagarika, ahubwo nkwiye kondera ubundi buryo bwo gukora kugira ngo caguke cyane. Nibwo rero natanguye kuririmba ku giti cyanje. Uno munsi ndaririmba ku giti cyanje, indirimbo zirahari kuri YouTube, ushobora kuja kuri YouTube ukandika Mero Man, ukabona indirimbo zihari. Ego cyane, turabandanya n'ikiganiro cyacu cy'uno munsi. Yatubwiye ibintu vya band, nagira iyo band yari nk'abantu mwahuje mu ati tugira dukore igikorwa kimwe, hari ama ministere tuzigisha ahantu kuririmba, kigisha abaje bakaza abandi, nagira iyo band yari igikorwa kimwe cyo ati tugira dukore iki, dufise intumberi inye. Byari bimeze gute muri iyo band yanyu, ukuntu yari itunganijwe? Muri iyo band twari duhuje intumbero, ariko nkuko nabivuze ikibazo cyabaye ku myanya. Urabona hari gihe dufate nka mwebwe, urabona uri nk'umwigeme, petetre no munsi ushobora kuja handi ukaja kubaka handi, no kuvuga ngo icyo gihe tuba tuguhombye. Uwundi akaronka akazi ahandi mu yindi ntara, uwo akabagiye, donc kagenda dusubira inyuma tugabanuka gutyo. Niyo ntambamye habaye muri makeya. No kuvuga band ikirahungabana, murasambuka. Mu yandi majambo yameze nk'ihungabanya, ariko ntabwo twayihebye burundu. Abashoboye kuboneka n'ubu turakora uko dushoboye. Atubwiye yuko ufise akanya cyangwa bishoboye bashobora guhura bakagira repetition. Mbega imbere yuko musambura hari ibikorwa mwe mwatanguye gukora? Ibikorwa twari twatanguye kubikora, hariyo ndirimbo zitari nkeya twari twamaze gusohora, ama audio na clip video zamaze gusohoka, zimwe ziri kuri YouTube. Iyo band yitwa gute? Hanyuma urashobora kutubwira n'indirimbo nimba ari zibiri kugira ngo tuzicisha? Band yitwa Great Hope Melody, hariko indirimbo zishika kuri 4 gutyo. Hari yitwa Isezerano, hari yitwa Urukundo, hari yitwa Ari Hafi Yesu, hari yitwa Haleluya. Izo zose ziri kuri YouTube, mushobora kuja kuri YouTube mukaziraba. Zirafise amasanamu? Si zose zifise amasanamu. Zifise amasanamu ni zibiri. Ni izahe kugira ngo tuhakanya abakunzi bacu bashobora kuzikurikirana? Hari yitwa Haleluya, hakaba n'iyindi yitwa Isezerano. Isezerano na Haleluya tuzikurikirana, hanyuma tugarukana mu kiganiro cyacu cy'uno munsi.
icyo nshima ni kimwe no ku mwami wanje anyitaho ahorana nanje mu gihe je nihebye uwo mwamara nkunda Yesu kandi andutira byose haba mu bihe bikomeye yamanyitayeho icyo nshima ni kimwe no ku mwami wanje anyitaho ahorana nanje mu gihe je nihebye uwo mwamara nkunda kandi andutira byose haba mu bihe bikomeye Yesu anyitayeho yambwiye ijambo rimwe ati humura mwana wanje sinzogutererana naho woca mu bibazo naho woca mu gitutu c'urupfu nzokuba hafi urengere iryo sezerano ntabwo rihinduka umwami wanje anyitayeho yambwiye ijambo rimwe ati humura mwana wanje sinzogutererana naho woca mu bibazo naho woca mu gitutu c'urupfu nzokuba hafi urengere iryo sezerano ntabwo rihinduka umwami wanje anyitayeho nubwo tugeragezwa tugahura n'ibiturusha twibuke yuko dufise ubidufashamo ntidukwiye kwiheba adufise umurengezi azi byose bitunaniza kandi akatwishura tugeragezwa tugahura n'ibiturusha twibuke yuko dufise ubidufashamo ntidukwiye kwiheba dufise umurengezi azi byose bitunaniza kandi akatwishura yambwiye ijambo rimwe ati humura mwana wanje sinzogutererana naho woca mu bibazo naho woca mu gitutu c'urupfu nzokuba hafi urengere iryo sezerano ntabwo rihinduka
umukiza kubw'ibyiza dukorera hari byinshi dushoboza kandi twebwe tutokwishoboza dumekubuka kuntu kandi ataco dutanze urukundo rw'umukiza nirwo rutumye tukiriho. Haleluya, Yesu nushimwe kuko witaho umuntu abari mw'isi mwese muduze amajwi tumuririmbe. Haleluya, Yesu nushimwe kuko witaho umuntu abari mw'isi mwese muduze amajwi tumuririmbe. Ineza yawe utugirira mwami utitaho tutabikwiriye urwo rukundo kwawe udukunda nirwo rutumye twe tuyihumeka duhumeka umuka kubuntu kandi ataco dutanze urukundo rw'umukiza nirwo rutumye tukiriho. Amen, haleluya, haleluya, kuko witaho umuntu abari mw'isi mwese muduze amajwi tumuririmbe. Amen, haleluya, haleluya, Yesu nushimwe kuko witaho umuntu abari mw'isi mwese nuko turahejeje kumviriza haleluya n'isezerano rya band yarirongowe na Meloman. Turabandana n'ibibazo byacu none turabonye indirimbo mwazisohoye muri 2018. indirimbo twazisohoye muri 2018. Ubu mwarasohoye muri kumwe n'abandi nubwo tutarashika ku kibazo cacu n'izina ubona uko mwakoreye indirimbo muri umugwi haba ku masanamu ku majwi bimeze gute ugereranije? Harimo itandukaniro rinini kubera ko uravye izi ndirimbo uburyo nandika izi ndirimbo bwari uburyo bwa kera donc style nakoresha mu kwandika izi ndirimbo za style ya kera. Nakubwiye ngo nakuriye muri chorale donc nari mfise background yo muri chorale niyo mpamvu rero indirimbo ubona zimeze gutya ariko ubu nahinduye style ubu bimeze gute? ubu ni bon vraiment indirimbo murayibona namwe ku ndirimbo Yesu yangize musha ku ndirimbo ntahinduka. Izi ndirimbo murabona ko zanditse neza kandi no mu buryo bwa audio murabona ko bimeze neza, uburyo bwa video murabona ko bimeze neza. Harimo itandukaniro nini uravye izi ndirimbo za kera ukaraba n'izi wumvirije audio urumva ko harimo itandukaniro ridasanzwe. Kera twaje ahantu mu studio baka recordinga hama twende kuge ariko ubu style nkoresha ntabwo ari cyo kimwe niyo ya kera kandi na producers bamwe ubu nagize imana mpura n'umu producer mwiza yize nyine ibintu bya production aje yavuye mu gihugu kibanje cy'u Rwanda ubu no turiko turakorana muri iyi minsi urumva ko quality yiyongereye gatoya. Ego cyane turabandana n'ikiganiro cyacu twavuye kuri band ariko kandi yaciye afata ingingo yo kwikorana ari wenyene yigenga iyo
novuga ngo decision cyangwa ihangiro wihaye wagihaye mu mwaka uyuhe? iri hangiro nagihaye mu mwaka wa 2020 naho natanguye gukora ku giti cy'iwanje. Ko impamvu ni yindi nyene nayivuze, ni impamvu yo kubura imyanya, kubera ko haruhande y'ibyo gukora indirimbo ndafise ibindi bintu nkora ku ruhande nk'umwuga, nk'akazi kambeshaho buri munsi. Urumva kugira ngo mbifatanye rero iby'akazi n'ibyo kuririmba usanga ari ibintu bitagoye, kubera ko umwanya munini mba ndi mu kazi. Rero kubona umwanya wo kwicara ngo nandike indirimbo, kwicara ngo ndondera abaririmbyi ndabigisha indirimbo, usanga ari ibintu ni challenge zigoye. Kirago byakugendera gute uri kurigisha abantu atamwanya ufise, byace bikugendera gute? Kenshi twarahurira rimwe na rimwe muri repetition, ariko cyane cyane twarakora kuri WhatsApp. Kasanga rero uko warungitse indirimbo sikundi agiye kuyiga, donc uko je ndirimba ugasanga sikundi ariko araririmba, ariko iyo muri hamwe harabaho kumvirizanya, kumviza ati eske nakari karirimba nkuko nshaka, nakari karirimba nkuko nyine bitegerezwa, kubera ko dushobora ko turiko turaririmbana wo kumva umengo turiko turajana, ariko kumviriza hari hatari. Donc umwe wese usanga afise donc imiririmbire yiwe, ukuntu aririmba, ukuntu akata, ukuntu tworente ku muntu yaba ashaka gukosora kugira ngo bigende neza, twese tuduhurize kugira ngo bishobore kugenda neza. Ama travail mugacamo yakora ryari? Ma travail donc twayakunda kuyakora soit samedi après midi. 2022 uratanguye gukora nka wewe wenyene wigenga, kumenga ibintu byinshi bakunda kuvuga ko intango igoye. Byagenze gute kugira wiyumvira ati je ndatanguye uko bigenda kose? Nkuko mubivuze intango yamigora iminsi yose, ikintu cangoye cyane cyane no kuvuga ni kibazo cy'uburyo. Uburyo nibwo kenshi bukunda kutugora, naho ibindi byose biba ari bisanzwe, kabisa. Nico kitukunda kutugora mu studio, ma clip, aho ukorera ama clip, nizo challenge dukunda kubana nazo kenshi. Ku ndirimbo yawe ya mbere uburyo bwagenze gute? Byagenze gute kugira ngo ushobore gusohora indirimbo? Mbega indirimbo ya mbere yari ifite amasanamu byaremeze gute? Indirimbo ya mbere yari ifite amasanamu, narakoze uko bishoboka kose nyine mu buryo nyine nshoboye kuronka. Ndakora nyine ku giti cy'iwanje, nta mahirwe nagize yo kubona umuntu umwe canke babiri bambwiye ati reka tugushikire. Nakoze ku giti cyanje nyine. Ku giti cyawe agafaranga wari wakabitse cyane? Mbona nubwo ntabwo ari amafaranga menshi, ariko naragerageje uko nshoboye nyine, ndakora nyine bihuye no bushobozi bwanje. Indirimbo niwe ya mbere yitwa Ntahinduka, niyo yashoboye gutangurira ko mu rugendo rwiwe rwa career solo. Ntahinduka wayanditse mu mwanya umeze gute? Ntahinduka je ukuntu nandika indirimbo sinzi ko aricyo kimwe n'abandi. Indirimbo Ntahinduka nayanditse ndiko ndataha mvuye ku kazi, numva inspiration nyene iraje, numva nyene ntangura kwiyumvira ku rukundo rw'Imana, uburyo Imana yiteye, nkagerageza nyene ariko nkumva umengo nyene hari ikintu nyene nokuramo nyene ishobora kuba nobwira abandi. Nuko nyene nahise ndonka iyo inspiration, ntangura kwandika Yesu Ntahinduka, ukuntu nyine Imana idukunda, ifite urukundo rudaserangura, urukundo nyine rudahera. Twebwe abana b'abantu dufite urukundo rufite limite. Umuntu ushobora kugira umugenzi wawe mukaba abagenzi mugakundana, ariko akagira igihe bya bintu byose waruzi, wa rukundo rwose waruzi ukarubura. Ariko urukundo rw'Imana nibwo nari kumvuga hano muri no ndirimbo, nubwo hariho benshi bagombye kuriha izindi ntumbero zitameze ntazi, ariko icyo nari kumvuga muri no ndirimbo ni urukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana rudahinduka, Imana ntihinduka. Reka dukurikirane indirimbo Ntahinduka, hanyuma cha tugaruka mu kanya. Fatanya nanje turirimba urukundo rw'Imana, Imana yamyeho kandi izohoraho. Haleluya. Nahisi yohinduka, ijuru rigahinduka, Yesu we Ntahinduka.
azamara inshuti y'ibihe byose. Nahise yohinduka, ijuru rigahinduka, Yesu we nahinduka, azamara inshuti y'ibihe byose. Adukunda bihebuje tutabikwiye, urukundo rwiwe ntirugereranywa, amahoro aduha nay'ibihe byose. Reka tubivuge yuko agira neza. Adukunda bihebuje tutabikwiye, urukundo rwiwe ntirugereranywa, amahoro aduha nay'ibihe byose. Reka tubivuge yuko agira neza. Inshuti zohinduka, ababyeyi bohinduka, hamwe n'abo musengana, ariko Yesu mvuga ntabwo ahinduka. Inyuma y'indirimbo ntahinduka dukoze mu bunyarutsi, waciye usohora indirimbo yahe? Naciye ntora indirimbo yitwa Yesu yangize musha. Yesu yangize musha, wayisohoye nayo tunyarukije mu bwo ubunyarutsi dukoresheje bwira n'umwete. Yesu yangize musha, naragerageje nyine uburyo ndaburondera, abaririmbyi tuba tuzinanye, ndabarondera nabo turahura turakora indirimbo Yesu yangize musha. Ni indirimbo nziza cyane kandi nkunda. Nizera ko n'abantu benshi mwagiye muyibona kandi muzobandanya muyikunda. Yatubwiye indirimbo zibiri gusa, tuzere kuri zindi zosubiraho uzoziduha vuba. Ndiko ndandika n'izindi nziza ziryoshe, mu minsi ya vuba muzogenda muzibona. Watubwiye umuhinyanyuzi asanzwe akomoka mu gihugu cy'u Rwanda, mwahuye gute? Ni Umurundi ariko yigiye ibintu bya production mu Rwanda. Yagiye akorana ba Fabrice na Maya Nzeyimana, agenda akorana na Prosper Nkomezi n'abandi batandukanye. Ibintu bya production arabyumva cyane. Ubu yagushimiye iki mu bandi bantu benshi tuzi barimba gospel hano? Nije namurondeye kuti cyanje bivanye nuko numvise tushe yiwe ari nziza cyane. Ubwo rero mpitamo kumurondera, maze kumurondera nsangana umwana mwiza Brema, turakorana n'umuntu akumviriza igitekerezo cyawe n'abakazi n'iki, ubundi mukabihuriza hamwe hama mugakora ikintu cyiza. Aragufasha uburyo bice bigenda gute? Aramfasha cyane mu buryo bwa arrangement y'umuziki bikagenda neza. Ubijanye n'uburyo nako umenga kanoti kacika bakeza.
ibijanye n'uburyo kurema wapi turabandanya n'ikiganiro cacu murabona ko tuguma duhindura ibibanza akazuba kaguma katwomora ntiworaba uja izuba rikagusanga ukihindukiza ukavuga ati none ngirenge ubu turi munsi y'igiti c'umwembere je ndabe nkuko nariko ndabibabwira rero nariko ndamubaza ati mbega umuririmbyi canke abaririmbyi b'abarundi barimba indirimbo zo guhimbaza Imana ukunda wifuza ko umunsi umwe muzohura canke mugakorana igikorwa yoba arinze umuririmbyi nkunda cyane Pastor Lopez nifuza ko Imana bikunze tugahura tugakorana indirimbo biba byiza cyane kuri jewe. Urashaka kuvugira akaja mu Pastor Lopez akunda gukurikirana BTV? Pastor Lopez umukozi w'Imana nkunda cyane, ndamukunda uburyo aririmba, indirimbo ziwe ndazikunda. Ego ibibazo bibiri dusigaranye mbega hari abaririmbyi b'abarundi watubwiye ko ufite impano yo kwandika, umaze kwandikira indirimbo zawe za gospel cyangwa izindi? Ego impano yo kwandika ndayifise ariko sinovuga ngo hari abaririmbyi maze kwandikira, ahubwo maze kwandikira amakohari nkuko nayivuze. Natanguye kera ndimba mu makohari, rero hari amakohari atari makeyi nagiye nandika indirimbo ndazibaha. Nk'unye ko kwandika hari abantu benshi bitungishije, hari abantu benshi batunze cyangwa bibatunza bakabifata nk'umwuga. Umunsi umwe uzibifata nk'umwuga uzoravuga ati ndakwandikira mugabo nampa n'akanoti cyangwa kwandika indirimbo z'Imana ntibisaba kukurihisha? Jewe sinavuga ngo nzobifata nk'umwuga, uko Imana izogenda inshoboza nzobikora. Uzokumva akeneye akaririmbo ndashobora kumwandikira indirimbo nkayimo, ko igikorwa c'Imana ntabwo ari business turiko turakora, kiretse gusa uwo nzoba nabikoreye akumva muri we ko hari icyo ashobora kuba yokora azogikore, mugabo atari kuvuga ngo ndamurihishije. Ego cyane. Nk'ubu unye urasoha indirimbo, mbega indirimbo usohoye ubwa nyuma ninde watubwiye wayikoze, abantu bayakiriye gute muri rusange? Ngerageje kuraba muri rusange indirimbo bayakiriye neza. Aho ndayibonera ni muri comment, ngiye kuraba cyane cyane nko kuri YouTube nkara ama comment bagiye bagira, birampa kuhaje, biranyereka ko indirimbo mu by'ukuri bayakiriye neza. Je ku giti wanje ntabwo ndabanga ama views cyangwa ibiki, no. Iyo mbonye umuntu umwe cyangwa babiri bariko bayivuza ahantu hatandukanye canke nkumva nyine bayishira ku mastati canke comments, ibyo mba numva bihagije kuri jewe, binyereka ko indirimbo bayakiye neza muri rusange. Nk'ubu nka Melo amaproje cyangwa imigambi ufise yo gukora muri no mwaka, haba indirimbo haba kuja mu biteramo cyangwa gutegura ibiteramo n'inkibi? Amaproje arahari, harimo nko gukora indirimbo, gusohora izindi ndirimbo, harimo gutegura igiteramo. Nubwo bigoye cyane sindarongo ubushobozi, ariko biri muri proje, biri mu bintu nifuza gukora mu minsi iri imbere. Hariho n'ibindi nko guhurira hamwe cyane cyane kurondera bariya bana batoyi mu kubigisha ibintu bijanye n'amajwi, kubigisha ibintu bijanye no gucuranga. Naho ntabikora cyane, ariko ndifuza ko mu minsi iri imbere nzogenda nabyo ndabishikeko. Abantu bagumye bumva ko uri umuririmbyi ariko ntiwigeze ubirabitwereka, reka bava bibaza ngo turiko turababesha. Reka mbarimbira akaririmbo kamwe muri za sinavuga za kera. Urwo rukundo ruratangaje, ntabwo rwigera rurobanura, ni rwa rukundo rwitaho bose rumwe, rwatumye samanuka, yemeye gupfira ku musaraba kugira umuntu abone ubugingo. Tuduze ishimwe kandi turirimbe urwo rukundo rwaducunguye. Urwo rukundo ruratangaje, ntabwo rwigera rurobanura, ni rwa rukundo rwitaho bose rumwe, rwatumye samanuka, yemeye gupfira ku musaraba kugira umuntu abone ubugingo. Tuduze
tuzishimwe kandi turirimbe urwo rukundo rwaducunguye, ni rwa rukundo rwitaho bose rumwe rwatumye samanuka. Wow. Mwumvise rero ko aturirimbiye kandi bimeze neza mwagwangira ko atagize akantu kaka just turangiza urashobora kufise ibyishimo ushobora kubwira abakunzi bawe abakunzi b'ikiganiro Bill Show akajambo kanyuma ndetse n'imbuga ukoresha. Ikintu cya mbere nobwira abakunzi bacu nuko mugerageza mukaza mwadushikira cyane cyane kugira ama subscribe kuri YouTube channel hagana partage kugira ngo izi ndirimbo zisohora kumbure zigere ku bantu benshi zigere kure. Ico ni ikintu ciza cyane. Hanyuma ikindi cyo nobwira abakunzi ba BTV nuko mugerageza mukaza murakurikirana ibiganiro bica kuri BTV, ibiganiro byiza cyane kandi bidufasha cyane cyane mujana kuri YouTube mugira subscribe n'ibindi n'ibindi. Yatubwiye ngo yitwa Meloman, ako ni Meloman ni iki? Meloman no kuvugana umuntu akunda muziki. No kuvuga iryo jambo mero bisigura melody. Ni jambo ry'Icyespanyola ariko risigura melody mu Cyongereza donc injyana mu Kirundi. Hamamani naryo ni izina ry'umuntu nyene umuntu uvuga mani ikintu cyumvikana donc ufashe Meloman iryo jambo ayo majambo yose bisigura umuntu akunda muziki cyane. Tugushimire cyane. Murakoze cyane namwe ndabashimiye. Ni ikiganiro cyiza, ni ikiganiro cyari kiryoshye, ni ikiganiro twako tuganira na Meloman na cyane cyane ku buzima bwiwe guhera muri gospel tuganiriye ibintu byinshi. Ndashimira ko mwadukurikiranye umwanya munini ya cyane. Ndabasaba kwandanya gukurikirana ibiganiro bya BTV Burundi, mugire aho muba mwubahwe naho utaha. Inyuma y'ikiganiro muraza gukurikirana n'utundi turirimbo. Mwana heza giye.